Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mweba mwanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, aho twibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukanya bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru menshi atandukanye tugira ngo tubashikirize kuri mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wipfuza kuzajya bo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, byonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tatebye rero amakuru yacu tuyahere mu ntara ya Mwaro, aho kuva kuri uyu wa 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 nta pikipiki yemerewe kuja mw'ibarabara idafise assurance. Iyo ni ingingo yafashwe na buramatari w'intara ya Mwaro Colonel Gasanzwe Gaspari ari kumwe n'abajejwe umutekano. Asigura ko iyo ngingo ifashwe biturutse ku masanganya yaguma yibonekeza, bikagaragara ko benshi badafise urwo rupapuro kugira bashobore kwivuza canke kuvuza uwababaye baba batwaye. Hambavu yo kutaja mw'ibarabara, ipikipiki idafise urwo rupapuro ntiyemerewe no kunywesha. Abagendesha amapikipiki ntibemerewe kandi gupakira umukiriya arenga umwe. Colonel Gaspari avuga ko uzobirenga ko azahanwa ku buryo bukomeye cane, kuko amapikipiki adafise assurance ariko arakora amasanganya menshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi kwivuza bikagorana ata assurance aba afise. Amakuru yacu tabandanirize mu gisagara cya Bujumbura, aho ari kuvugwa inkuru itangaje ko hari umukobwa yahagaritswe akanya gatoya n'abajejwe umutekano kubera yari yambaye akabutura gatoya kamwegereye cane kasa nakerekana igihimba kirondoka. Hari mu kanya gaheze inyuma y'umutaga kuri uyu wa 14 Ruheshi 2023 neza hagati mu gisagara ca Bujumbura ku gituro c'amabisi yunguruza abantu baja mu buraruko, aho haza umukobwa yambaye akakabutura gatoya kamwegereye cane ku buryo igihimba cirondoka casa n'ikigenda kiboneka ku musozi, aribyo byatumye abanyagihugu batari bake bamuvugiriza induru. Nk'uko twabyiboneye twongera tubyiganirwa n'abahashitse imbere yacu, ngo uwo mukobwa yariko arengana ariko agenda n'amaguru, niho yashika impande y'amabisi abantu bamubonye bamuha induru. Abajejwe umutekano bakorera ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura niko kumuhagarika akanya gatoya, baramwumviriza bongera bamutegeka kumanura agapira yari yambaye kuko yasa n'uwakazingitse hejuru, baca baramurekura arigendera kuko babonaga ko atangorane ateje. Nk'uko bamwe n'abandi twasanze muri ico kibanza babivuga, ngo nibyo muri ino minsi mu gisagara hari ubushuhe, ariko abakobwa nabo barakwiye kuza bararaba uduhuzu bambara n'uburyo batwambaramwo, kuko ngo hari aho bambara uduhuzu dusamaza abantu cane ibitsina gabo. Bakabona ko hakwiriye kujaho n'ibihano ku bambara uduhuzu duto, kuko bititura imico n'imigenzo y'ikirundi, bikaboneka ko baba bariko barangiza imico n'imigenzo y'ikirundi, ariyo mpamvu bagakwiye kujya bahanwa. Niko abanyagihugu batari bake basaba, kubera inyifato iriko iragaragara mu rwaruka rw'iki gihe. Tuvuye ngaho kuri uwo mwigeme yahagaritswe n'igipolisi kubera yari yambaye agakabutura kagaragaza ibihimba by'irondoka, dusimbire mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho abigeme baho batikikoza kwambara amakariso nk'uko bishikirizwa n'igihe. Ngo usanga rero akenshi abakobwa batambara udukariso aribo bagenda bariminuza amabuno. Ugize ngo urababaza impamvu batambara uduhuzu two munsi, ngo bakwishura ko n'ababakira batacambara mugondo. Mugondo ni ya makabutura y'ibikoboyi canke amasurujipe. Abandi bavuga ko ari ukujana n'ibihe. Eka hari n'abavuga ko ikariso kubera zitarekura akayaga ngo kinjire mu bihimba by'irondoka bituma bagwara ingwara zifatiye mu bihimba
byirondoka, bigatuma rero baterekwa ibijanye n'amakariso, abandi nabo bakabona ko amakariso meza ahenda, bakabona ko amafaranga yo kuyasuma aba ari ntayo, bagahitamo kwigendera batambaye amakariso. Ibiriko biriboneka mu mujyi wa Kigali. Tuvuye ngaho kuri ibyo byaba biriko biravugwa kuri abo bigeme bo mu Rwanda ndetse no mu Burundi, amakuru yacu tabandanirize ngaha mu ntara ya Muyinga, aho ibikorwa byo gusasa amabuye pave mu mabarabara byatanguriye muri karitsiye Kizungu. Imashini zimba zikaringaniza amabarabara ziguma zinyuranamo muri karitsiye Kizungu iri mu gisagara ca Muyinga, aho ziriko ziratunganya aho buca bubakisha amabuye ahangana n'ibirometero 2.5. Biremezwa na Misago, musitanteri wa komine Muyinga, avuga ko uyu mwaka hazokubakwa ibirometero bishika 6. Musitanteri wa komine Muyinga avuga kandi ko kubaka amabarabara bizobandanya kuko mu mwaka wa 2024 hazubakwa ibirometero 10 n'uwundi mwaka hubakwe ibirometero 10. Kandi amabarabara ariko arubakwa n'ikigo ca leta kijejwe iby'inyubako y'amabarabara, akaba abaye aya mbere yubakishije amabuye muri ico gisagara ca Muyinga, igikorwa kinezeza abanyagisagara kuko babona ko ibyo bariko barakorerwa ari ibintu byiza cane mu gihe amabarabara yabaga yarangiritse ku buryo bukomeye cane. Ntibabona uko bagiye kubandanya babaho. Bamwe mu banyagihugu babeshejweho no kwikorera imizigo y'ibidandazwa ku isoko ya Musaga iri mu gisagara ca Bujumbura, bavuga ko ingingo y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibuza kwegeranya no gukura umwimbu mu ntara iriko ituma babaho nabi cane. Ntibaronka uko bagiye kubandanya babaho. Bamwe mu banyagihugu babeshejweho no kwikorera imizigo y'ibidandazwa ku isoko ya Musaga iri mu gisagara ca Bujumbura, bavuga ko ingingo y'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibuza kwegeranya no gukura umwimbu mu ntara iriko ituma babaho nabi cane kuko bari batunzwe no guterura imizigo. Bavuga ko byatumye ata mizigo baronka ngo bahembwe baronke uko batunga imiryango n'uko bariha amazu yabo, mu gihe ku munsi bahora baronka hagati y'amafaranga ibihumbi 15 n'ibihumbi 20 babiga. Basaba ko iyo ngingo yasubirwamo kuko ku bwabo iyo ngingo ntaco izogufasha abanyagihugu bafise amikoro make, na cane cane abatunzwe no gukora iyo bagiye kurangura bazanye ibidandazwa. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nayo iriko iravugwa cane, aho abarundi baba umuriyoni n'ibihumbi 700 nibo baba mu bisagara. Ibice 14% by'abarundi, ni ukuvuga abarundi baba umuriyoni n'ibihumbi 700 nibo baba mu bisagara. Ni mu gihe leta yihaye ihangiro ry'uko mu mwaka wa 2040 ibice 40% by'abarundi, ukuvuga abatari munsi y'imiliyoni 5 aribo bazoba baba mu gisagara, kuko ubu ngubu baracari bake cane, baracyagera kuri 14%. Ni ukuvuga abanyagihugu 7 nibo bonyine baba mu gisagara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bishikirizwa n'umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri, agasigura ko kugira umugambi uzoje mu ngiro leta izotegekanya kubaka amazu yababa ibihumbi 33 buri mwaka. Amakuru yacu tabandanirize kuri no ngingo nayo iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu batagira amakonti bahamagarirwa kwiyandikisha ku mazone kugira bakabishe inote za kera. Biri mu itangazo ry'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, aho bwemeza ko guhera ejo kwa kane mu mazone yose agize igihugu bazotangura kwandika abanyagihugu batagira amakonti bazanye amanote ya 5,000 n'ibihumbi 10 ya kera kugira babafashe kuronka inote nshasha. Iryo tangazo rigahamagarira abanyagihugu kwitabira ku bwinshi kuko ata kiringo kizokongerwa ku catanzwe ni banki nkuru y'igihugu BRB, kubera ko babona ko abanyagihugu batari bake badashobora gushika kw'ibanke, kandi n'ikiringo batanze batabigenje gutyo gishobora gushira abanyagihugu bagifise amafaranga ya kera mu ngo zabo. Aribyo byatumye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bufasa ingingo yo kujya mu banyagihugu kugira ngo bwegeranye ayo mahera maze bayahindurire abanyagihugu
mu gihe byibonekeza ko muri ino minsi igihe bahawe na BRB gishobora guhera amafaranga yose adashize mu banyagihugu. Amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Gervais Ndirakobuca ategeka gufuta impusha z'abasabye kongerwa ikiringo co kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru. Mw'ikete ryarungikiwe umushikiranganji w'abakozi ba leta ryo kuwa 9 Ruheshi 2023 ryateweko umukono n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umushikiranganji wa mbere, ritegeka umushikiranganji w'abakozi n'akazi kudahirahira ngo atange impusha zo kongera abakozi ikiringo co kuja mu karuhuko k'izabukuru. Ikindi umushikiranganji w'abakozi n'akazi asabwa no gufuta ingingo zose zoba zarafashwe zijanye no kongera ikiringo abari basabye kubangira kuja muri ako karuhuko. Inyuma yaho inama shikiranganji ikoraniye kuwa 22 Mukakaro 2022 nk'uko biri muri iryo kete. Ni ngaha duciye dusozerera amakuru kariko abateguriye, ndabibutsa ko hari amakuru menshi arabana na politike turiko turabatunganiriza. Ico usabwa nta kindi, niba bipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri Mboneshakure, pyonda kuri s'abonner canke subscribe kugira ngo koreshizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.